ikindi gikorwa kijanye bakivuze kijanye no gushira mu buhinga ngurukana bumenyi ni kimwe cy'urupapuro ndangabuguzi. Uwo mugambi nawe nyene wakozwe n'ikigo BER. Uwo mugambi ukaba ufise akandi kabirya kubera yuko uwo wakozwe n'abakozi b'ikigo BER. No kwibutsa yuko uwo mugambi ujanye no gushira mu buhinga bwa none iyo facture ariyo bita urupapuro nyemezabuguzi wari wateguriwe amafaranga ashika miliyoni 35 z'amadolari. Hanyuma turaja mu mpari n'abari bateguye kuwukora baragabanya bashika ku miliyoni 5 z'amadolari, naho nyine turabona yuko bitabereye. Hanyuma tuje inama n'abakozi b'ikigo BER n'abahinga basanzwe bakora akazi ko gutoza amakori n'abahinga bajeje bya informatique, tubona yuko ayo mafaranga yo kubaraca igihugu atariyo. Hanyuma bafati ingingo yuko bonyene bagiye kuvyikorera. Barabikoze rero bigenda neza, murumva yuko harimo akabirya. Mbere nyine cyubahiro mukuru w'igihugu mubinkundiye, nagira sabe abo bakozi bashoboye kuba bari hano, bashoboye gukora icyo gikorwa cy'iteka, bave hasi tubabone tubaterereye. Sinzi ko baba bari hano. Yari ngaha yari komiseri wa tax interne, uri ahagaze hariya telefone we abirongoye cyane kuko ajeje ubuhinga bwa informatique. Niwe yahaye inguvu abandi bakozi kugira ngo bashobore gufata ingingo, bubahuke ko byari ubwoba, bubahuke bafata ingingo gukora iyo logiciel yo gutoza amakori. None mwumva yuko gushira umunsi bigenda neza. Rero tubakeje kuba ariko batarabonye kuko bakomeye ikipe y'abachef, ariko bakisi n'abandi bakoranye yari ikipe nini abantu babaserukiye. Turakeje rero kugirwa cyiza cy'iteka mwakoreye igihugu. Badufashije kuziganya imiliyoni 35 z'amadolari kandi ifite ideni dukora igikorwa cyo kugira iyo facture yonyine n'imezabuguzi.